hari igihe umuntu agera ahantu akabona nyine umengo ntazohava, mwigisha akarahira umunyeshuri tiwe ntuzomenyana nkiriho, jewe nkitwara aha urusengero ntimuzogubaka, jewe nkiri pastori wewe ntuzokwigera umvugana ubutumwa, utuntu mwene utwo umuntu akaba mu kintu abona umengo imbere ntahabaho. Ariko inyishu mu Ruzirabwoba yababwiye yavuze ngo ntimutinye, nimuhumure maze dutegereze, nimwihangane turindire. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arineze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Turongeye kugaruka bakunzi b'Intahe Ngirakamaro TV mu gice kigira 16 ca Mukristokazi ca gitabo cy'Ikinyarwanda, suite y'igitabo ca mbere c'ingenzi, no kuvuga n'igitabo kigira kabiri c'ingenzi twebwe twashimye kucitirira Mukristokazi nkuko igitabo ca mbere benshi bacitirira Mukristo, ariko ni igitabo cyanditswe n'umwongereza yitwa Yohani Bunyan mu kinjana ca 17 gutyo, mengo hari mu 1670 twarabibabwiye ego mu ntango mu gice ca kabiri, mu gice ca kabiri murashobora kubyumva. Twari tugeze rero aho ingenzi zari zigeze ahantu mu mwonga w'igitutu c'urupfu, yego ahantu hari hijimye, biyumvira uburyo bari bukomeze. Ruzirabwoba babwiye ati nimutuze, reka nsenge ce dukomeza, dufite icyo tuhavuga ko, ego dufite icyo tuhavuga ko, kandi Imana ize kudufasha mu izina rya Kristo Yesu. Reka nsenge. Mwami Yesu, ndagushimiye ndagukengurukiye, izina ryawe rishimwe rishimagizwe, ubane nanje ungirire neza kugira ngo mvuge ibikwiye kuvugwa byogirira akamaro abantu bawe kugira ngo barusheho gukura Mana. Ndaguhamagaye ubane nanje, uzobukoze ni mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti, amen. Haravuga ngo aho twari tugeze mu gihe batarambuka ca kibaya c'igitutu c'urupfu, haza umwijima mwinshi w'umuzimagiza urabatwikira ku buryo nta kintu babashaga kubona. Abagenzi canke ingenzi niko gusakuza cyane bati ngahore turabigenza dute? Ruzirabwoba arabasubiza ati mwitinya, nimuhumure maze dutegereze. Bagumaho bari bahagaze kuko inzira yari ipfuye, bumva imirindi y'abanzi babo biruka, kandi babona neza umuriro n'umwotsi byari mu bwobo. Mukristokazi niko kubwira Mbabazi ati ubu noneho mbonye akaga umugabo wanje yabonye kose, nari narumvise aha hantu havugwa, ariko ubu bwo ndahiboneye. Mbega mutindi, aha hantu yarahanyuze wenyine ari nijoro, inzira yose mu mwijima, abagome bamugose ngo bamushwanyaguze. Abenshi bavuze iby'igikombe cy'igicucu cy'urupfu, ariko nta n'umwe
ariko nta n'umwe utarakigezeho wabasha kuvuga uko biri. Umutima wiyiziho uwawo mubabaro, kandi umunezero wawo nta mushitsi wawujamo. Umuntu mu Kirundi umurongo yowusoma mu Migani igice ca 14 umurongo w'10, nahaba ariko avuga nyene ko umubabaro w'umuntu cane cyane umenywa nawe. Aha n'ahantu umuntu agera akabona umenga inzira zirafunze, nta kirengana. Nico navuze ko ndi buvuge, hari igihe umuntu aba mu bagorwa akabona arugarijwe, akabona umengo nimba ari umupangayi nta ubuzima ntabona imbere kubera yabuze ayo gupanga. Nk'akarorero, igihe nyene inzu yamubwiye kirageze, utuntu mwene utwo umuntu wese aca yumva utwo amaze kubona canke utwo arimwo. Hari igihe umuntu agera ahantu akabona nyene umengo ntazohava. Mwigisha akarahira umunyeshuri ati we ntuzomenyana nkiriho, jewe nkitwara aha urusengero ntimuzogubaka, jewe nkiri pastori wewe ntuzokwigera umvugana ubutumwa. Utuntu mwene utwo umuntu akaba mu kintu abona umengo imbere ntahabaho. Ariko inyishu mu Ruzirabwoba yababwiye, yavuze ngo ntimutinye, nimuhumure maze dutegereze, nimwihangane turindire. Ahantu henshi numva no basomera umurongo wamfashije iyo umuntu ageze ahantu abona umengo kurengana ntibikunda. Mu nkundire dusome mu majambo Paulo yanditse ari mu cete kigira kabiri yandikiye ab'Ikorinto. Ikete rigira kabiri yandikiye ishengero ry'Ikorinto, ni igice ca 4 ndasoma umurongo w'8. Kumbure reka mbanze so umurongo w'8 w'9, ndabishobojwe ndashobora kurangiriza ku murongo w'indwi hejuru, kuko aho nkeneye cyane ni ku murongo w'indwi ku murongo w'8 n'u'9. Handitse ngo dusugerezwa impande zose ariko ntidushika mu mbobane, turazazanirwa ariko ntituranduka umutima, turahamwa ariko ntiduhebwa, dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. Imisi yose tugendana mu mubiri urupfu rwa Yesu, ngo ubugingo bwa Yesu nabwo buserukire mu mubiri wacu. Nsubire mpere hejuru ngenda ndasobanura. Ku muntu abageze ahantu umenga ntiyoharengana, uwo musumbye ububasha yaramurahiye yuko adashobora gutera intambwe, uwo muntu akihari. Handitse ngo dusugerezwa impande zose, gusugerezwa impande zose. Umuntu yihe iyo filme ayireme mu maso arabe umuntu yasugerejwe impande zose. Paulo yaciye avuga ati nubwo dusugerezwa impande zose gutyo, ariko ntabwo dushika ahantu mu mbombane. Mu mbombane ni hehe? Ni hahantu atakayira na gatoya kaboneka ko gusohoka muri ico kintu. Umuntu arugarijwe, reka cyane tuvyite mu gisika hagati y'igihome n'ikindi, inzira uko wavanse kagenda yaga. Mu mbombane ni hahandi hageraho ibihome bifatana. Ugeze aho hantu rero kandi wabwiwe ngo niyo nzira ubwirizwa gucamo, urumva ko umengo nta yindi nzira. Mugabo nimba ari data yakubwiye ati aha niho uzoca, iyi niyo nzira uzocamo, biroroshe cyane ko no kwifashisha inzira y'Abanyisirayeli bavuye muri Egiputa bari kumwe na Mose. Baragiye bashika, Imana ibabwira aho baca. Bageze ahantu baca basanga ni ku kiyaga. Kumbure ngira bari bibwira ati turahasanga ubwato, basanga ni ntabwo. Bakigeza aho hirya no hino hari imisozi miremire bigoye ko abanyantege nke bayiduga canke abana bayiduga bariko barahunga. Ibyo ntacyo byari bitwaye, bari kuyiduga buke buke, ariko ikibi kibishe bakiyabona Abanyegiputa babakurikiye. Farawo n'abasoda bakomakomeye, Farawo yahitanye amashar yiwe ku rwego rwo hejuru n'abasoda ba mudahusha
kuko yahitanye abasoda basumbye abandi gukara, n'amashare asumbye ayandi ubwiza. Ubisomye ushabe ubibona hariya mu Kuvayo. Ego baraza nibo bakurikiye Abanyisirayeli. Iyo iriya misozi iyo abatamwasa ari inyuma bari kuyiduga, ariko rumva imbere n'ikiyaga, kandi ikiyaga atari gitoya. Ikiyaga niyaza ko gisumba Tanganyika, sinibutse kubanza gucukumbura ngo menye uko kingana, ariko ndimvira ko gisumba Tanganyika. Ikiyaga kinini, imbere nico cyari, nta bwato batwara. Noneho gusubira inyuma ntibikunda, kuko abansi baraje kandi bagira ku mafarasi. Abanyisirayeli bariko bagenda n'amaguru kandi nta bigwanisho bafise. Hirya no hino hari imisozi iduga, nuwo barasa n'imyampi yo bamara bakiriko barayiduga. Aho hantu rero biroroshe ko umuntu ahita mu mbombano. Ijambo ry'Imana rero Paulo yanditse yavuze ngo niyo turasugerezwa ni koko, dusugerezwa impande zose, ariko ntidushika mu mbombano. Ona ko mu Kristo na bagenzi we bari bashitse ahantu inzira ihera. Mugabo ijuru ijambo ry'Imana ryabwira ati aha niho muca. Nibuka mwene data Israel Mbonyi yaririmbye indirimbo ya uri number 1. Ijya ndirimbo nageze kuyikunda, isa nk'abandi barayiharurutse. Mwavuga yuko indirimbo yacuye. Amajambo yumvirije arimwo n'amajambo aremereye cyane, ugira ati aya majambo yarosate. Haraho rero hagera ngo Israel akavuga ngo unyereka ku gikuta umbwira ngo hari inzira. Urumva Imana irashobora kukwereka ahantu hari igihome ikakubwira ataho ni huca, ikakwemeza ko hari inzira. We ntayubona, mugabo Imana iyo iba yibona. Nibyo rero umuntu arasugerezwa akabona umenye inzira iraheze, ariko ko ari ijuru ryakubwiye ati hace, ko ari ijuru ryakubwiye ati nzobana nawe, nubwo uwo muntu agusumbye ububasha avuga ngo nkihari nta ngorane. Ko Yesu yavuze, Yesu nta kintu na kimwe, nta muyaga, nta dayimoni, nta mwami, nta mukuru, nta mutware numwe yo muhagarara imbere ngo amuze gushitsa umugambi wiwe. Nta numwe pe, nta gikoko, nta ruzi, nta muvo, nta muyaga, nta mikuba. Yesu niba avuze taha hararengana, ni hararengana. Yesu nashimwe. Paulo rero yavuze ati ntibishobora ko dushika mu mbomba, nubwo dusugerezwa impande zose mu mbomba. Ahantu ho kuvuga ati aha ntibizokunda ko arengana ntikibaho ku bantu Yesu yasezeraniye kuzorenganya. Niko uyu murongo uvuga w'8 mu gice ca 4 mu Bikorinto ba 2. Dusugerezwa impande zose ariko ntidushika mu mbombane. Kubera iki? Yesu aca twambutsa, araca inzira hatagira inzira. Yabandanije avuga ngo ngo turazazanirwa ariko ntituranduka umutima. Hari igihe umuntu ashika ahantu abura icyo afata, abura akabura inama, kuko ibi bintu biba bimubaye ko kumbure ntawe yigeze kumva wundi byabaye ko birabaho. Mugabo aya majambo je nico yanyigishije da, sinovuga ngo amaze guhura n'ibintu by'umurengera, mugabo aya majambo nico yanyigishije. Ijambo ry'Imana riduhishurira ibirengeye ibyo ubwenge bwatahura n'ibirengeye ibyo twaciyemo. Rero niyo tuzazanirwa ntabwo duhebwa, ntabwo turanduka umutima. Umurongo w'icyo ndanditse ngo turahamwa ariko ntiduhebwa. Yesu nadufashe. Nubwo umuntu yohamwa gute, Yesu ntashobora kumuheba. Ngo dukubitwa hasi ariko ntitugwaho. Yesu nahashimwe. Tugerageza gutugwa hasi, tugerageza kunagwa, bagerageza kudutega imyereka, ndavuga abadayimoni, ariko bagasanga turacari maso. Ni hahandi nimba ari umurozi yagumye aroga umuntu, turamaze kuvyumva intaye nyinshi, abantu bacahindura bakavuga ngo naka niwe ngo n'umurozi, kubera babona byanse ko uburozi bwabo bufata uwo muntu. Imana nitugirire neza. Umurongo w'indwi navuze ko mpereza ko uvuga ngo ariko dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba.
ngo ubushobozi bw'ubuhebuje bube ubw'Imana butavuye kuri twebwe. Imana rero yemeye ko ko agakiza gatungirwa mu mibiri y'iminyantege nke nk'uku, yemeye ko dukishashwa ahantu hameze gutyo, kugira ngo ejo niwashika umuntu ntuhave niwaramuka usozera urugendo neza, ntuhave wibwira ngo nuko wari waragwanye cyane wabaye igitangaza, kugira ngo umuntu azoshishikare kubona ko ubutunzi akagiza dutungiye mu nzabya z'ibumba canke mu mibiri y'intege nke, kugira ngo tuzo dushishikare guhimbaza umwami Imana aba yarabidushoboje ko tuzibuka ko twari abanyantege nke. Reka nkomeze cane mu izina rya Kristo Yesu. Aha twari tugize ahantu mu Kristokazi yariko ariganyira ahantu yasozera avuga ngo yewe kuba hano biteye ubwoba. Ruzira bwo baravuga ati ni nkuko umuntu yaba hagati mu muhengeri canke mu mukuba, mu mukuba ndibaza mushobora kubisobanura kundusha, ngo ni nkuko umuntu yoba ari mu canke ni mwibenga, ngira ni mwibenga ariko ni hagati mu mazi, swate ni mu mukuba ni mwibenga, n'utuntu mwe n'utwo ahantu hagoye nyene mu ruzi canke mu kiyaga. Ni nkuko umuntu yaba hagati mu muhengeri cyangwa se nk'abafungiranye hagati mu misozi, maze tukaba twugarijwe n'impembe z'isi yose. Ariko ugendera mu mwijima kandi akaba abuze umuco, niyiragize izina ry'Uwiteka, ashikame ku Mana yiwe. N'amajambo dusanga muri Zaburi 50:10. Umuntu niyagera ahantu hari umwijima, umuntu niyagera ahantu hatari umuco, umuntu niyagera ahantu abona umengo ni mu mbobano, umengo ntiyorengana, niyiragize Imana. Imana nishimwe. Naho kubwanje unindo zirabwoba, naho kubwanje nkuko nabibabwiye nanyuze hano ndetse kenshi, ndetse nageragerejwe ibirenze ibi, nyamara dore ndacyariho, sinshobora kwirata kuko atari nge wikiza, ariko nzi neza ko dutabagwa tugakira. Ni ukuvuga umuntu aba yaramaze guca mu bintu byinshi, biroroha ko amenya ati ibi nubwo bimeze uko ntabwo Yesu ndashimye. Sinari bwawe umuhizi mu byo gusenga, sinovuga ngo nabikijwe n'amasengesho, ariko nabikijwe n'ubuntu bw'Imana. Ndavyibuka ingene Imana ikiza umuntu. Aba bantu babigira ngo jewe ndagahambaye mutagize uko ntivyokunda. Jewe na ahantu nize lise nahize kuva mu w'indwi gushika mu w'icumi, hari umwigisha yigisha ibiharuro, bavuga ko atangisha igiturire cane kandi utakimuhaye ntiwamenye. Hanyuma hariho n'undi yatanga ikindi kigwa sinigwa ndakivuga, mugabo na wene bahavuye bakorana mu nyuma. Kinarize ndashika mu w'icumi, ariko ubuntu bw'Imana yemwe burakomeye. Narije ndashika mu w'icumi bimeze uko, kandi yari murambe, yari ahamaze igihe kirekire. Yari yaraciye agahigo, abantu bose bari baziti naka utamurishe igiturire ntumenya. Yigisha ibiharuro mu gisata cy'ibiharuro nyene scientifique. Twe tugiye mu w'icumi, jenke nakirijwe mu w'icumi, imimbaje ubuntu bw'Imana bwangiriye iyo nzira. Ngiye mu w'icumi nca ndakizwa. Ngiye mu w'icumi na rimwe, je mu mutima ndivuganya mu mutima nti ntayo nzomuha, niyantema arantema. Tugiye mu w'icumi na rimwe acaramukura, acayigisha mu w'icumi na gatatu no mu w'icumi na kabiri. Yesu nashimye. Turashika mu w'icumi na kabiri, duze mu w'icumi na kabiri acaratinya gutangisha igiturire. Ico gihe mu muntu ahe twamenye nta muntu numwe yatanze igiturire ico gihe, umuntu yamenya kubwiwe ngo yatinye mu mutima. Urumva ubwa mbere yahora yigira Kagarama Ruganda ko atamuntu amumenya nohere mu w'icumi na rimwe kugeza mu w'icumi na gatatu. Ngo acaratinya kubera ngo yagira ngo aba bantu ntiyigishirije kuva mu w'icumi na rimwe, nina kibatangije mu w'icumi na kabiri hazobaba. Ati reka ndeke nzokibatangije mu w'icumi na gatatu, kubera abarije nzoba narabigishije bazi ko nkaze.
nuko tuyigu 12 tuharengana amahoro. Tugeze mu 13 niko kuca akora ivyo bintu, ayo marorego. Imana yaramuciriye urumukwiye, Imana yarakoze iragaheza giko, yaramukuye mu nzira, inzira karengane ziramenya. Imana nishimwe. Rero Imana ibifise umuti w'abantu bose bigira Kagarama Ruganda. Ndibutse intayi y'umwungere wa mbere wo ku Ntahangwa, umwungere wa mbere Samuel Niyungeko, mu gihe ishengero ryari rishasha i Bujumbura, ngo abatware b'ico gihe ngo baravuze ngo tukihari, tukihari nta shengero muzubaka aha. Na Imana ikaba yarababwiye iti nzobana namwe, aha ntazobishengera. Yabivuga itabivuga, Imana ni Imana nyene. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ngo bavuye kuri abo batware bakavuga ngo tukihari ntajyo muzubaka. Bashitse ngo baca bariherera barasenga ati Imana, none rero bivuze ko buhanuzi niho nyene bihanuriye. Bavuze bati bakihari ntituzubaka kandi tugomba kubaka kandi vuba. Nuko rero ko bavuze ngo kugira ngo twubake nuko batazoba bakihari, kandi igihe kigeze cyo kubaka bakirura bakwiye. Rero nimba ntibeshe, umengo ntandwi yahaciye abo bantu batakiye babakura, hanyuma ishengero rirubakwa. Nico gituma ntihagire umuntu azokengera abakizwa canke kengera abantu basenga. Hari uturimbo twagiye tuvuga ati umuntu atakurusha gusenga ntagutera ubwoba. Donc umuntu adasenga, reka ndavyite gutyo, umuntu adasenga ntakwiye gutera ubwoba abasenga kandi basengera mu mpwemu no mukuri. Ego Imana nishimwe. Imana yitayeho abantu bayo kandi nta muntu numwe ashobora kuyikoma mu nkokora. Niko Abanyarwanda bavuga, nta muntu numwe ashobora kuzibira umugambi wayo. Imana nibahezagire. Ngaho rero reka nkomeze. Ruzira bwo yagize ati sinshobora kwirata kuko atari nge wikiza, ariko nzi neza ko dutabagwa tugakira. Nimuze dusenge kugira ngo dusabe urumuri rushobora kutumurikira muri uyu mwijima, kandi akaniyama abadayimoni ndetse n'amashitani yose yo mu muriro. Nuko rero iyo umuntu ageze ahantu navuga, ababona tanzira aziragiza Imana. Nimba uri umunyeshuri, nimba uri umugore, nimba uri umugabo, ushobora kubura umudamu, umugabo wawe yaragucira urubanza ati wewe jewe nkiri umugabo ncitwa umugabo mu rugo, ntuzogenda usenganye, ntuzogenda ugize ukunuku. Senga Imana, nta kintu na kimwe kinanira Imana, kandi ntuzohava uhubuka ngo have utegwa na shetani ngo usenge. Hari abantu haraho bishika shetani agasuka umugore ugasanga yifuza ko umugabo wiwe bapfa. Birabaho, si kenshi mugabo ndazi ko bibaho, ndazi n'abantu byabayeko. Umuntu agasenga Mana mukure mu nzira. Hari n'igihe umugore acavangirwa akabona umengo uwo mugabo yabanye n'uwo atari bakwiye kubana, akwiye kuzobana n'umusenzi, akwiye kuzobana naka. Ndazi umuhanuzi twigeze guhura, jewe yari umuhanuzi yakora muri East Africa. Abantu hari abamuzi, abanyagitega baramunzi, twarararanye igihe kimwe duhuriye mu modoka nduze muri evangelisation. Avuga yuko yatumwe n'Imana kandi yabwiye ko ari jewe nzomurongora inzira yose azocamo. Ndamuvuze abanyamutobo mumenya mu Ruyigi yarashitseyo tumaze kuvana, maze kumenya ko atatumwe n'Imana ahubwo ko ari umutego kuri jewe. Abanyaruyigi yaragezeyo. Rero barambwiye ko ageze mu Ruyigi hari abo yabwira ubuhanuzi, akabwira umugore ati umugabo si mwari mukwiye kubana, Imana izoguhunda. Ibintu mwene ivyo by'ibipfayo ngo bitagira umutwe n'amaguru. Rero wiragiza Imana, nimba umugabo Imana yashobora kumuhindura ikamworosha. Ndazi umugabo w'umusiramu afite umudamu w'umukozi w'Imana, yari yararahiye uwo mugabo yuko uwo mugore bitazokunda ko akorera Imana. Imana yaratinze yatabara. Ubu niyo sinzi ko ariko bikimeze, ariko ndavyibuka byarigeze kuba bimeze uko. Niyo uwo mama yibagiye kubyuka gusenga, uwo musiramu, kandi uwo musiramu nawe n'umuntu akomeye mu idini ryabo, yaramuvyura ngo vyuka ngo usenge ya Mana yawe ntunkwegere. Urumva rero Imana yo mwijuru nta ntidaca inzira, ntiyagira umuntu
aranduka umutima, Imana yacu irashobora gukiza umuntu ibimugoye. Imana ibahezagire, tukibirindiriye tubwiza kubirindira twihanganye. Nuko batangira gusenga, maze Imana ibohereza umuco n'uburyo bwo gukira. Murabyumva neza, noneho turabibonye, kuko nta handi bashoboraga kunyura. Aya majambo nayabasomeye, naciye ndayongeramo mu gitabo, naciye ndayishiramo, twebwe mu Kirundi uwo murongo tuzoshiramo, ni hamwe nabasomera. Nta handi bashoboraga kunyura. ubwo ariko bari batararangiza ikibaya, bakomeza kugenda, ariko impumuro mbi zikababuza guhema. Mbabazi abwira Mukristo kazi ati, aha hantu ntabwo ari heza nko ku rugi, cyangwa mu nzu ya musobanuzi, cyangwa nko muri ya ngoro tuvuyemo. Samweli ati, nyamara kunyura hano biroroshe kuruta kuhaguma. Kandi rero uko mbizi impamvu ari ngombwa kunyura hano ni ukugira ngo tugere aho twateguriwe, kuko ari heza cyane. Yesu ashimwe. Abageragezo, reka ndasubiremo kano karongo kavuzwe n'uno mwana muto yitwa Samweli. Yavuze ngo nubwo biri uko, kuhaca biroroshe kuruta kuhaguma. Yego, umuntu ari mu magorwa biroroshe kwahaca kuruta kuyagumamwo. Kandi rero uko mbizi, niko Samweli yabivuze, impamvu ari ngombwa yuko umuntu ahaca no kugira ngo agere aho yateguriwe, kuko haba ari heza cyane. Ruzira bwo badavuga ati, uvuze neza Samwe, uvuze kigabo rwose. Samweli ati, nimva hano rero ndibwira ko nzishimira umuco n'inzira nziza birenze. Ruzira bwo bati, mu gihe gito turaba tuvuye hano. Bakigenda, Yozefu umuhererezi arabaza ati, mbese ubu ntiturabona aho ikibaya kigarukiye? Ruzira bwo bati, nimureme aho nimurebe aho mukandagira, kuko ubu twugarijwe n'imitego. Nuko bakaja bashishoza kugira ngo babone aho bakandagira, kuko iyo mitego yari ibateye ubwoba bwinshi. Baza gukebuka ibumoso, maze babona umugabo mugobo. Uwo muntu yari yaratanyaguritse umubiri wose, inyama zitendera. Ruzirabwoba arababwira ati, ni umurambo witwa Nyabwangu. Iki Kinyarwanda kumbure sinshoboye kugitahura, ariko nzi neza ko nk'abarundi b'abahumure bazi Ikirundi cyane barashobora kumva. Iri ni izina rifitanye isano kumbure nuko yari ameze. Umurambo witwa Nyabwangu yari ari muri iyi nzira hashize igihe agaramye hariya. Uwitwa Kwitonda bari kumwe ubwo yafatwaga akicwa, ariko uwundi abasha gucika. Ntimushobora kwiyumvisha umubare w'abantu bicirwa muri iyi nzira. Ni ukuvuga abantu bagwa mu rugendo ntibashike mu ijuru, kandi bararutanguye. Abantu batangira uru rugendo bigeze ntibigire basaba ubaherekeza, baba ari abasama. Urumva, abantu batangura urugendo bakijana bonyene, ntibasabe Imana uburinzi, baba ari abasama, baba ari bifine. Urugendo ruja mu ijuru, umuntu arakeneye impwemu yera, arakeneye umufasha, arakeneye kubana na bene data. Hari abantu nzi bakoze amafuti bituma bahanwe rero mu nyuma, nubwo bakiriwe bakaguma bavuga ngo bene data ngo barababonye, ngo nta kintu, ngo n'abantu babi. Donc bagahitamwo kuca bagira abagenzi babi b'abapagana. Abo bantu n'ubu usanga ari bikatsi, niyo muvuganye vy'Imana umva atabugingo bafise. Iyo uhisemwo kugira abagenzi b'abapagani canke abantu batakiri mu vy'Imana neza, nta kabuza no mwijuru ushobora kutagerayo. Inkebuzo y'ubuntu
igirire akamaro beneyo. Ahubwo mu Kristo ni gitangaza kugira ngo abe yarabakize. Cyakora ariko yarakunzwe n'Imana yiwe kandi yarakiranuka mu mutima, naho ubundi iyo bitaba ibyo ntiyajyaga gushobora ibyo yakoze. Bisobanura ngo nubwo mu Kristo yagiye asamara ntasabe ubufasha cyane ngo yiteho gusenga asaba uburinzi no muherekeza, bisobanura mpwemu yera, bisobanura utuntu mwe nutwo. Ikintu camukijije, yari afise umutima ukunda kwihana, yaragoroka ngo mu mutima niyo karite yari afise, bigatuma Imana imukunda cyane ikamuyobora. Ubwo bari bagiye kurangiza ikibaya kuri Rwagobo, mu Kristo babona ca gihanda c'icicanyi. Ico cicanyi kigerageza gukoresha uburiganya ngo kiyobye abagenzi. Gihamagara Ruzirabwoba kiramubwira kiti, ni kangahe wabujijwe gukora ibintu nk'ibyo? Ruzirabwoba tibiki ca kigatanya kiti, urabizi neza ubu nawe ibyawe ngiye kubirangiza. Ruzirabwoba ati, ariko mbere na mbere ndipfuza kumenya impamvu ituma ngomba kugwana. Ubwo ari ba bagore ari ba bana bose bahinda umushitsi babuze iyo barigitira canke bahungira. Caki gatanya canke igihanda, caki gatanya kiravuga kiti, uriba ikosa yagirije uyu mukozi w'Imana Ruzirabwoba. Yagize ngo uriba igihugu kandi uragikoreramo ibidakogwa. Ruzirabwoba ati, ibyo birego ntibisobanuye, ahubwo erekana igikorwa, sibyo se? Igihanda ati canke ca gatanya kiti, wowe ukora umwuga wo kwiba abantu, ubabwira ubutumwa, ukabakura mu kwidandariza akabare, ukakura mu kwidandariza agatabi, ukabakura mu mwuga wabo mwiza w'uburaya, uwo mu kabare nta ndaya tugifise, we uriba abantu. Ugashimuta abana n'abagore ubajyana mu gihugu c'amahanga, bityo ugaca intege ubwami bwa databuja. Aya niyo makosa uyu mukozi w'Imana canke umuvuga butumwa yari afise. Ruzirabwoba arishura ati, ndi umugaragu canke ndi umuja canke ndi umukozi w'Imana yo mwijuru. Yani yishuye ngo ndi umugaragu w'Imana yo mwijuru, umurimo wanje ukaba uwo kubwiriza abanyabyaha kwihana. Mwavyumvise rero, hamwe navuga yuko Ruzirabwoba ahamagiranwa n'umuvukozi w'Imana, handi akagiranwa na mpwemu yera, ibintu mwe n'ibyo. Aha rero ariko aridondora, ndi umugaragu w'Imana yo mwijuru, umurimo wanje ukaba wo kubwiriza abanyabyaha kwihana. Ngomba gukora uko nshoboye kugira ngo mvane abagabo, abagore, abana mu mwijima ngo baje mu mucyo, no kubakura mu bubata bwa Satani ngo bagane Imana. Haleluya! Aka niko kazi nanje ndiko ndakora, aka niko kazi abakozi b'Imana bahamagawe gukora. Ndagasubiramwo, twahamagawe ngo dukore uko dushoboye kugira ngo tuvane abagabo, abagore n'abana mu mwijima ngo baje mu muco, no kubakura mu bubata cyangwa mu buja bwa Satani ngo bagane Imana. Ibi rero nivyo bituma abakozi b'Imana, umukozi w'Imana wese ashizemo ishaka, bashobora kumuremera ibinyoma, kwakorera Satani, kwakora n'abafrimasoni, kwagira gute, mbere bakanamudodobereza. Ugasanga hari nabo bagomba kudodobereza mu rusengero kugira ngo bacibwe, bataramugwe. Abandi hari n'abashaka kubicisha. Ibyo birabaho, biriho. Abakozi ba Satani baragwiriye, bakora nk'iki kigatanye. Iki kigatanye urumva ko cyagiriza uyu muvuga butumwa Ruzirabwoba yuko ngo yiba abantu akabakura mu gihugu cabo arico c'isi ngo bajana mu gihugu c'amahanga arico cyo mwijuru. Aha rero mu Kristo Prito Ruzirabwoba aba arisiguye.
aca yongeraho kuri ayo majambo yo kwisigura avuga ngo niba iyo ariyo mpamvu y'ingwano yawe reka tubigarukirize aho. Nimba mumpora gukorera Imana nta zindi mpari zikenewe, dushiremo ikora icyo mugomba, ikora icyo ugomba, sishobora kubireka. Cyo nibuka Paulo na Yohana bariko babuza ngo ntibasubire kuvuga izina rya Yesu abakuru bo mu bidini, kuko n'ubu hari abakuru bashobora kuba ari bakuru mu idini bakabuza abantu ntimusubire ibi bintu naje ibindi bikorwa ndiko ndakora. Hari abantu b'abakuru bo mu ishengero bagombye kuvuga ngo ndabihagarike ngo nigira urumva utuntu mwene utwo. Ni byinshi umuntu ahura navyo, utuntu mwene utwo. Isi yose mu mashengero yose hariyo abantu shetani yagiye atuma kugira ngo barigwanye ishengero ryose rikorera Imana, ariko iridakorera Imana nta n'abansi rifise. Eka bogira abansi gute ko atacyo bahombeje umwansi? Ibi rero utibesha ngo havuga ngo iryo shengero twama turyumva rimeze ukuna iryo giwanyu ritagira n'abansi nuko atani na kinini rimariye Imana. Reka nikomereze. Nuko ca gihanda canke ca kigatanya kiza cegera Ruzirabwoba, nawe akura inkota yiwe ngo agitere. Naho co cari gifite ubuhiri, bidatinze baba barashamiranye. Ca kigatanya kibanza gukubita Ruzirabwoba mwivi. Ubwo babagore n'abana bacura umuborogo, ariko Ruzirabwoba ahagurukana ibako ryinshi, arakubita agikomeretsa ku kuboko. Bamara hafi y'isaha bagwana batyo kandi n'imbaraga nyinshi, ku buryo ca kigatanya cagize impwemu nyinshi maze zikagisohoka mu mazuru nk'umwuka w'inkoni ishushe. Bahera ko baricara bararuhuka. Ruzirabwoba atangira gusenga. Babagore n'abana bariraga basuhuza umutima mu gihe iyo ntambara yamaze cyose. Aho baruhukiye bamwe bagwana, no kuvuga Ruzirabwoba na wa mwansi w'ubutumwa bwiza, bafashe nakuka bongera gutangira kugwana. Maze Ruzirabwoba arakubita n'ubuhanga, nuko igihanda akigarika ku butaka kiti ndeka ngarura agatege. Ruzirabwoba arakireka maze kirahaguruka. Intambara yongera kurota, habura gato ngo caki hararumbo kijanjagure umutwe wa Ruzirabwoba n'ubuhiri bwacu. Abibonye atyo nawe agisimbukiraho n'imbaraga ze zose, maze agitoborera ibondo musi y'imbavu, citura hasi n'ubuhiri kirabuta. Noneho Ruzirabwoba agisha umutwe. Imana nishimwe. Hari ahantu nzogera havuga ngo nta mukristo n'umwe yigera neshwa kiretse iyo ahagaritse kunesha. Nta mukristo n'umwe yigera neshwa kiretse ubwiwe iyo ari wahagaritse kunesha. Babagore n'abana barishima cyane, naho Ruzirabwoba asingiza Imana kubera ukuntu imukijije. Ibyo birangiye bubaka inkingi maze bayimanika ko wa mutwe w'ico kigatanya, kandi bandikaho ahagaragara ngo Nyeniki kigatanya yari umwansi w'ingenzi, yatangira bose ntagire n'umwe ababarira. Ariko jewe Ruzirabwoba canke jewe umuvuga butumwa canke jewe umukozi w'Imana, haleluya, ariko jewe Ruzirabwoba umuherekeza w'ingenzi canke umufasha w'ingenzi, jewe umukozi w'Imana naramugwanije, ndagwanye uwo mwansi,
ndagwanya shetani ndamutsinda. Sifa na shangwe kwa Mungu wetu. Haleluya. Imana ibahezagire. Naho niho ngejeje kino gice ca 16. Imana ibaha umugisha. Nitwashishikara kugwana tuzonesha nta kabuza, nitwakomeza kuba maso nta kabuza tuzotsinda. Nta ntambara nimwe ishobora kunesha umukristo kiretse ubwiwe ari we ahagaritse kunesha. Ukaba ufite intahe wifuza kudushikiriza, nukuri wigore uturondere udushikirize intahe, turanezerwa n'intahe. None rero ngaho reka nsenge ngarukirije ngaha. Ni wagira ikibazo uraturondera. Iyi nimero ya mbere ugomba wumve mu kanya, imaze iminsi itariki irakora neza. Urashobora kurondera iyi nimero igira kabiri, ariko niyo nimero ya mbere bariko barayinkorera. Iriko ikumbure niyatunganwa neza izokongera ikore. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Nakagaruka mu gice cya 17 aho tuzobona ikise, tuzobona tugeze ahantu haryoshye cyane. Tugeze ahantu haryoshye, ahantu umutama yitwa mu kiranutse cyangwa mugororotsi bazomuhambiriza imbere. Nabazovuga ibintu byinshi nk'ibyaba mutama mungere ndi ku nkiko ngira canke abandi batama bose bafize byo babonye bambona nkira hariya ikavumvu n'abandi. Imana ibaha umugisha. Turabashimiye, turabasezeye. Reka dusenge. Mwami Yesu, urakoze cyane, ndagushimiye, ndagukengurukiye muri kino gice ushoboye kudukoresha. Urashishikara kubana n'ingenzi, ushishikare kuzitahuza, natwe ukomeze kuturinda umubi mu izina ryawe ryera Kristo Yesu. Amen. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze. Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera.